imvo n'imvano y'uguheba umuziki kwawe yabaye yahe? Sometimes bafata nk'umuvayu, sometimes bakafata nabi kubera batari bwatahure sokese la musique. Nawe ikintu cyatumye ndanavuga ati reka ngire ico bita subire mu game. Ni kubera ibintu bitatu umuririmbyi aronka ubutari umuririmbyi ataronka ni nk'ivyahe? Ibintu bitatu. Icyambere aronka ico bita success. Success aramenyekana. Ku buryo usanga mu gihe akora neza gasanga Burundi buzima buramuzi. Hama ica kabiri umuririmbyi aronka abagenzi benshi batandukanye bivanye na tara yiwe. Hama ico ni ca kabiri. Ica gatatu je niyumvira ko umuririmbyi aronka mu gihe afise tara. Ndiyumvira yuko ica gatatu reka amatara ko acitse reka aronka abana batanduka. Namaze gucumba bro, tutabeshe mu gihe 2 Cups wa 2012 na 2 Cups win iwi mw'iyi myaka utari kurakora, aho wagendana n'abana benshi batandukanye ni hehe? Uwo ngo ni Harmonize. Konde boy. Bo aho ico kibazo urinze ukimbaza kwera. Kubera jewe kuva ahondi kuva nkora musique no kugeza aho nahagaritse iyo myaka maze kugendana n'abafisa aba ex beshi. Fisa aba ex. Akajambo kamwe wobwira aba ex baguhevye kubera ko wahevye umuziki ni nkakahe? Bro nta mu ex yigeze ampeba kubera nahevye umuziki. Abo twahuye bose bankunda ukonde ntibankundira kubera ndi umustar canke kubera iki. Ahubwo bankundira ushaka kumankana n'umugenzi w'ubumugorana amahera ni 2 Cups mtanachata aka she master. Mana reka nkuvuge mu gihe budayo kuko kwizera kwanje kungana n'ubude batsakayo ivyaha n'amagogwa bitera binkomera. Igozen TV. Yes nuku enipo canke neri promoter umusatirizi izina mwanyise nararikunze. Ngira ngo nuko mwari mwabonye ko nsatira cyane. Nuko rero ndi muri Antonio Bar mu kibanza kumbure akabare gakunda kuberamwo ama evenement gatandukanye, ama concert gatandukanye. Noneho twabazaniye umuririmbyi mu muziki ndundi wa 2 kumbure kugira ngo tumubaze iyo yahora. Narabemereye ko kumbure muri industry ya 257 music nzoza ndabagendera mu mpano zose kugira ngo bamwe bazimira tubazimurure. Ubu rero natoye umuntu yari yarazimiye maze no muntu kumburi twaherukana muri 2012 kumbure twari twaramubuze muri game ya 2 nawe subundi ni 2 Cups aka she master umuririmbyi kumbure yagiye arakora indirimbo zitari zike zage zirakundwa ndavuga ubufindo kumbure nkavuga n'indirimbo navuga ko yashatse gukora remix indirimbo ya Eminem umuririmbyi kumbure kuva mu gihugu kuva muri leta zunze ubumwe za Amerika. 2 Cups aka she master umeze fresh? Umeze neza nawe umeze fresh? Nanje meze bien. Iyi 2023 kumbure ukwije imyaka ingana gute bro? Iyi 2023 nkwije imyaka itarenga 26. Cameraman arambeshe canke nambeshe ngo kwije imyaka 26 bro. Abigeme nibo bakunda guhisha imyaka yabo, nawe uri umwigeme bro? Oya ntandukanye nabo kuko jewe nta kamaro ko tumaje mpisha imyaka yanje. No wavutse mu 90 na kangahe? 90 na kangahe? Oje navutse 98. Arinze kwiyumvira. Nuko 2 Cups kubera iki wari waratakaye bro? Bo impamvu nari nameze nk'uhagarika bazi ibintu hirya no hino amashure urahasuringa
sometime ugasanga n'ahantu hayikorera umuziki yagufavoriza mugabo ubu cyo gituma navuze ati reka ngaruke muri industry kubera nitaha yanje nitaha yanje yo gukorera abafana uko abafana kugeza nino saha kuva ndabamenyesheje yuko mpagaritse umuziki ari abafana batamvuye inyuma bagumye basaba ko noshobora gusubira muri game kandi sinigeze nicara nagumye nandika nagumye nkora amazoezi yapo jewe nk'umusatirizi kumbure narafashe urugendo nja mu ntara yiwanyu y'Imakamba ndabaza ati eske tukaps aracara baca bambwira ko ubu musigaye muba mu gisagara ca Bujumbura ariko kumburi nk'umusatirizi narongeye ndabaza ati burya icatumye tukaps aka Shimester aheba umuziki n'icahe baca bambwira ati kumburi mama wiwe numukizwa n'umuntu kumburi w'umusenzi cyane rero bivanye nuko tukaps yari umuririmbyi byaratuma kumbure aja mu zindi ngeso na cyane cyane zo kugendana n'abigeme batandukanye bro byukuri iyo yoba yari imvo yo guheba kwawe ku muziki oya abantu bavuga menshi bro hajya uzoza wumva nkabarinze bakubonana ugenda nk'ubarinze bakubonana nk'umukoba kanaka mucanyeho swatara umugenzi canye bakakubona wewe uri nk'umuntu w'umubibi wa cyane akaba akunda kwaha imiti ijya mu ishamba ni hamwe uza wumva abantu bavuga ngo ujya ngo n'umurozi ujya ngo ni naka gusa rero hajya ukuri k'umuntu ibihe byose ukuri k'umuntu kuzi we nyene ubwiwe kuko umugenzi wa mbere ku isi w'umuntu niwe nyene nta wundi ujya wundi ugira ko ari best friend ujya n'uwa kabiri wa mbere ni wewe uko wewe ni uba wiyizi rero ntiwocuza umbwira ngo banaka bavuze ibi canke ngo bavuze ibi no ayo babita amantuzeye amajambo nyene y'abantu amajambo y'abantu rero bakubwira ibi bakakubwira ibi nico gituma rero ushaka ukuri k'umuntu ni nkuko wanyegereye kambaza ati eske ibi nivyo nanje rero ndakubwira ukuri k'iwanje rero ego mama numusenzi fame yanje n'abasenzi uciye wumva ko nashitse muhira iwanje n'abasenzi gusa rero taha umuntu azi ico bitatara ntayikora kugira ngo arondere abakobwa ntayikora kugira ngo arondere ibindi bitandukanye kuko taha uyivyazamo ico bita amafaranga ico bita kuvyaza umusaruro ico Imana yaguhereye ingabirano yabo nuko rero ngarutse gato kikibazo canje vy'ukuri neza na neza imyaka irenga 10 utari muri industry y'umuziki w'u Burundi imvo n'imvano yo guheba umuziki kwawe yabaye yahe imvo n'imvano hariho imvo zibiri imvo ya mbere atumye mpeba umuziki byarangora cyane gukora umuziki bafatanije n'ishuri imvo ya kabiri ahantu nakorera uwo muziki bafata mva babonye ndabigiyemo aumva ico bita ntuzeye abantu muba mubana hajya ico bita umuntu umanze ukaraba ahantu bubaye ukabona ati eske ahantu mbaye bakundiki canke bafata gutiki ikintu ndiko ndakora camvuga ati rero aho hantu bagifata nabi cyane kuko sometime bafata nk'umuvayu sometime bakafata nabi kubera batari bwatahure sokese la musique nawe ikintu cyatumye ndanavuga ati reka ngire ico bita subire mu game ni kubera namaze kubona ubu hari abantu batahura sokese la musique bagashiramo imitahe kandi bagashigikira umuntu abituye kuko nabo baramaze kubona yuko ari akazi ego ibintu bitatu umuririmbyi aronka ubutari umuririmbyi ataronka ni nk'ivyahe ibintu bitatu ibintu bitatu ikintu ca mbere iyo uri umuririmbyi azi ico ariko arakora kandi azi ni na do yiwe na taha yiwe ica mbere aronka ico bita success aramenyekana
ku buryo usanga mu gihe akora neza gasanga uburundi buzima buramuzi cyo ni cambere hama ica kabiri umuririmbyi aronka abagenzi benshi batandukanye bivanye na tara yiwe hama ico ni ca kabiri ica gatatu je niyumvira ko umuririmbyi aronka mu gihe afise tara ndiyumvira yuko ica gatatu reka amatara ko acitse reka aronka abana batanduka namaze gucumba aronka iki aronka aba basi babita rezafa mu gifaransa gusa ivyo ni ubivuze jewe amatara yacitse yes kumbure ngo abaririmbyi abastar kumbure ngo baronka abana beza ndakubeshe bro musanzwe ico coco ntubeshe mugabo kuronka abana canke kugira nturi umusitare azi ico akora uhitamwo umukunzi wawe umwe abandi nabo bakaba abafani bawe abagenzi bawe nubwo baba bagukunda arega twaremwe dufise umutima umwe mu gihe rero ufise umutima umwe utegerezwa kubaha respect ujya muntu nawe ujya mukunzi umwe aba yarakwihebeye avuga ati reka bivanye n'ukuntu muhuza sawa ndibuka somo mara muri 2010 2011 hariho umuririmbyi yahora ama inspiration yarigeze kuririmba ururimbo rumwe kandi kugeza nino saha ugumvirije ukaruvuza muri radio yawe utegerezwa kumva ide bamwitwa Black iyo ndirimbo ngo oya nibishoboka namusize Bujumbura nubwo ego ndazi yuko abasani badufata nabi okay mugabo kuba badufata nabi umva baca bagomba kuzana wa mugani ngo umuryambwa bumwe agatukisha umuryango no ivyo revyo nibibaho kubera ko hajya umuryambwa ubu tuca tuwindura turi 2023 umuryambwa bumwe akitukisha bro tutabeshe mu gihe 2 cups wa 2012 na 2 cups win mw'iyi myaka utari kurakora aho wagendana n'abana benshi batandukanye ni hehe ngo ni Harmonize Konde boy bo aho ico kibazo urinze ukimbaza kweri kubera jewe kuva ahondi kuva nkora muzike no kugeza aho nahagaritse iyo myaka maze kugendana n'abafise aba ex beshi fise aba ex batarenga batatu none bro wumva ngaho hari ibintu vyata ndakongerere ko ubusa kubera ndabona ko kumbure usa n'ubahishije ariko tugaruke ku cyatumye ndakurondera bro kumbure ikintu cagusunitse canke cagutumye ugaruka mu muziki nyamukuru ni nk'icyahe bo ikintu catumye ngaruka mu muziki cambere kubera yuko intuzeye tara hajya we tara ufise tara ukora ikintu ufise tara haragera igihe tara igusumvye inguvu wewe nukuba witekerereza uko icambere abafans nari fise kuva 2012 no gushika nino saha naragerageje kunabakuramo bibagire n'izina ryanje 2 cups mugabo vyarasi ku buryo nk'ubu ugiye nk'ahantu naho mvuka ukavuga izina giwanje ati Shaka Prince niho pfa warantoye mugabo kugeza ubu aho wogenda ukavuga ati shaka muhira kwa ba 2 cups shaka uwo bitwa 2 cups kubera nari nanditse izina kandi ifise taha baca bagutwara cyane baca bakunyereka hondi bisigura ko rero bivanye n'urukundo banyeretse kandi nanje nkabanzi ko
akazi k'umuziki ubu kariko gatora iyindi ntego iyindi image urumva ubu ndabona yuko noshobora gukora umuziki ntekanye atangorane kuko ico gihe twahasoringa sana kuko waragerageza ugakora umuziki ukoze umuziki bigatahira hiyo nyene urumva ku buryo wasanga iyo utafise niburi nka management wasanga nk'amafaranga ukorera wakoresheje umuziki kugira ngo yagarure omwe ugende ukore igiteramo rero nico gituma ubu ndabona yuko ari akarusho ama iyo wakoze umuziki mwiza uridandaza urashira ku Spotify aya madiza aya mantuze Apple Music aya ma YouTube wakoze umuziki mwiza ukarabwa n'abantu benshi ukakurikiranwa n'abantu benshi baronka ico bita inyungu kuko mwisanzwe nico gituma abantu benshi ubu bataratahura baguma biyumvira za mind za kera babona umustare hayakora umuziki umuntu ataratahura cavuga ngo aba basani ngo babikora kugira ngo baronka abakobwa canke ibindi no jewe akazi mvuze ati nje gukora akazi akazi ni kajya ukora ukaronka ico bita hoveni umva ugatanga intuze umutahe hama mu nyuma ukaronka ico bita benefice rero nico ico kintu caranatumye n'umuziki ico gihe bivanye n'ukuntu utaronka ahantu ushobora kuwugurisha abantu ntibari bwatahure soke sera music cyaratumye ndabihera mugabo nawo hoveni irahari ukoze umuziki mwiza ukitanga na tara yawe hoveni irahari kandi ndizeye neza yuko kuba ngarutse abafana nari ndabafise kandi n'ubundi acabafise vraiment bitege yuko ngiye gukora umuziki mwiza umuziki utandukanye na 2012 ahubwo w'umuntu akuze wa 2023 imyaka irenga 10 kumbure utari muri game kumbure utari kurakora music wagarutse kumbure aho uvuga ati ndafise ibikorwa bishasha kumbure ngiye gushira available kuri channel yanje kumbure na shasha ngiye gukora mbe burya indirimbo warusanzwe ufise zari zisanzwe ziri kuri YouTube oya ico gihe 2010 2012 2013 na amashano y'ama YouTube twabibona ku bazungu tubibona ku bazungu ku buryo nta nama smartphone yari bwagwiye nta nama smartphone yari bwahabe bisigura yuko ico gihe umuziki wawe kugira ngo ugurishe cyari kibazo yani gihambaye gose nico gituma rero izo ndirimbo nari maze gushaka indirimbo zitanu uyemo amafeaturing yose nirwa ndashiramo indirimbo zitanu nari zifise ariko ubu sindashobora kuzishira kuri YouTube channel vuba ndazishirako bakunzi babandanye baryoherwa ego yes kumbure impinduka mu ndirimbo wakora kera n'indirimbo ugiye gukora ubu ugiye kutuzanira indirimbo kumbure zagute zitandukanye kumbure nizo wakora muri 2012 cyane gose you know what 2012 sometime wasanga umuntu ashobora gukora ikintu kugira ngo ajaza abafana kugira ngo abafana bakunde tara yiwe ariko now umuntu avuga ati shaka kora akazi kazomwinjiriza amafaranga nico gituma rero iyo myaka yose nubwo ntabandanije nkora muziki sinari nicaye nabandanije nkora nandika nabandanije nkora izo wezi yo kuntu igihe cyose taha izosumbya inguvu izosubira muri game rero nico gituma mvuga ati abafanzi nje gukora umuziki mwiza apana umuziki wa 2012 umuziki wa 2023 yapo yes kumbure imbere yuko turangiza garuka kagahogo kawe nyene wakoresha uri kuraturirimbira ubufindo canke ngo ushaka
kwankana n'umugenzi ngo mugurana amafaranga. Ego garuka gato mu gahogo kawe nyene nkuko abikora kera muri 2012 tugarukane ya voice yawe kumbure uducishirize ko hama kumbure dusiga inzira amavuta. Okay, merci. Yeah. Ushaka kumankana n'umugenzi w'ubumugurana amahera. Ni 2 cups mtanachata aka she master. Mana reka nkuvuge mu gihe budayo kuko kwizera kwanje kungana n'ubude batsakayo ivyaha n'amagogwa bitera binkomerana nk'ubukari basikoropiyo. Mana ndagusavye uze umamana. Akajambo kamwe wobwira aba ex baguhevye kubera ko wahevye umuziki ni nkakahe? Bro. Bro. Nta ex yigeze ampeba kubera nahevye umuziki. Abo bose twahuye sinakubwiye ko fisa aba ex batatu. Abo twahuye bose bankunda ukonde ntibankundira kubera ndi umustar canke kubera iki. Ahubwo bankundira basingira imistari yanje nabatera sinzi. Sabira ikigongwe ujya mufana kumbure wari waranyoteje imyaka irenga 10 utamukorera igikorwa gishasha na cyane umubwira ko ubu ugarukanye inguvu zidasanzwe muri industry ya 2 Okay. Icyambere ndasavye kwanza ku umuntu wari wese bari yarambuze akaba baramvuye muri game igihe namenyesha yuko game ndayihevye bivanye n'utubazo tunutu ndabasavye imbabazi mugabo nkongera nkabatera kamo ko gukurikirana ntuzeye gukurikirana ibikorwa vyanje ubu bishasha ubu nkeneye gukora naje nzanye bishasha kandi bizobaryohera ndetse uwarankunda ico kijya gihe nakora umuziki azonkunda dufate mvuze fois 10 nigake ni fasa izi ncuri jana kubera byinshi turabibona byinshi turiga kandi hajya wize uramenya. Ego byari indirimbo yawe izoja out kumbure bakayumva this February ushobora gushira out indirimbo yawe nshasha. Yeah, I'm gonna tell them my fans. Dutera tugenda kumbure ibutsa channel yawe kumbure ugiye gukoresha buvuba na cyane channel uzoshira ku iyo ndirimbo yawe nshasha. Channel yanje zo ayitwa 2 Cups Official. 2 Cups Official. Yes kumbure twari kumwe na 2 Cups Official umuririmbyi yari yaratakaye muri game ariko kumbure nk'umusatirizi namurondeye ndamubazanira mwumvise ko afise indirimbo kumbure agiye gushira very soon out kumbure indirimbo izo bifise akanovera ntangere. Reka rero ndakwibutse ko twohurira muri commentaire kumbure ari kibazo mu mufise ko mukakinyandikira muri commentaire hanyuma ikindi gihe 2 Cups nagukene nibaze ko nzokuronka bro. Hego zondonka kandi nanje nzokoma nabatembereye uko mvuga ati nagarutse muruze kamere yanje game nigihe nayikora narakunda gukora n'ibiteramo bitandukanye. Very soon I gonna do something here in our province. Igozen TV.